irasa ariko ningana uyu munsi bwije ejo buraca ikintu cyose n'umwanya wacu uyu munsi amarira ejo ni mundu uriri joro n'umurango nta muntu hafi yo gutabara wamanukoba bakazoza ucure nimba niyo ndirimbo uko bimeze siko bizokwa mabiri burya si buno humura irasa ariko ningana uyu munsi bwije ejo buraca ikintu cyose n'umwanya wacu uyu munsi amarira ejo ni mundu kubura ivyurya harababisesa ukabura ico wikingiza imbeho ese ukwitwa impunzi mu gihugu cawe kaba munonga warufisa huba oh more mama more more data more 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 imisi irasa ariko ningana uyu munsi bwije ejo buraca ikintu cyose n'umwanya wacu uyu munsi amarira ejo ni mundu Turatanguye igiteramo cyacu icese. Iki giteramo cyitwa umurya w'ivyizigiro. Reka mukoma amashi menshi cyane mutwereke yuko mwatwakiriye ngaha muri zone ya Gatumba. Reka mukomere Imana amashi menshi gose yabazigamye natwebwe ikatuzigama ikadushoboza kuza ngahanye kugira ngo tubagendere. Haleluya. Haleluya! Reka numve abanyagatumba bafise ivyizigiro mu Mana. Haleluya! Reka duhe kaze pasteur kugira ngo atwugururire igiteramo cyacu kuri no munsi tariki 8 kwezi k'8 2020 atwugururire n'amasengesho. Karibu karibu. Reka twese tuve hasi twubaha Imana dutangura
reka duhaguruke dushimire Imana twese duhaguruke. Mana Muremyi w'ijuru n'isi, turaguhaye icyubahiro, turagushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, turagushimira agakiza waduhaye, turagushimira imbabazi zawe, turagushima ko wadutoranije nk'abana bawe, turagushimira Mwami Yesu kuri bene data biyumviriye batwiyumviriye ko kugira ngo no munsi duhimbaze dutazire Imana yacu yo mu ijuru ubu rukundo rwawe n'ubuntu bwayo. Turagushimira Mana ku gihugu cyacu, turagushimira ku bw'intara yacu na zone yacu. Mana nuhabwe icyubahiro, turagushimira kuza kubana natwe n'ibikorwa byose bigiye gukoreka muri kino kibanza. Icyubahiro n'inganji bivya mu izina ya Kristo Yesu. Dukomere Imana amashyi tuvuga ati amen. Tuvuge twese ati umurya w'ivyizigiro. Ivyizigiro. Hari abantu batariko baravuga umurya w'ivyizigiro. Umurya w'ivyizigiro. Reka tugire gutya turabe twese. Tugire gutya twese. Hallelujah. Duzi ibiganza byawe uhimbaza Imana. Urabere icyubahiro. Urahambaye Mana. Wewe watuzanye hano muri kino kibanza. Reka tuguhe icyubahiro Mwana. Uraganje kuko witwa Imana kuri uno munsi mwiza Mwami. Urakoze Mwami. Hallelujah. Yesu Kristo. Nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda. Imiyaga iraza nanje ngashikama kuko nzi ko ari nkingiye ntacyo nzoba. Noneho kavumbatiye nizeye ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Uyo mama arankunda. Aranyitayeho. Ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Oya ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Uyo mama arankunda. Hallelujah. Ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda.
nzoba arangura aranyitayeho ntacyo nzoba ntacyo nzoba Makofi na vigelegele. Shangilia, 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 shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cheza, 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 cheza. Mutambe, mutambe, mutambe. Hey, Imana ni nziza. Imana ni nziza. Hey, Imana ni nziza. Bintu byose guma yongera. Bintu byose guma yongera. Bintu byose guma yongera. Bintu byose guma yongera. Yangiriye neza. Sugu yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Suguruka, 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 suguruka. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Uyo mugabo Yesu ndamwemera. Uyo mugabo Yesu ndamwemera. Uyo mugabo Yesu ndamwemera. Siba, siba. Uyo mugabo Yesu ndamwemera. 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 Uriya, uriya, uriya mana yanje, mana yanje. Uriya, uriya mana yanje, uriya. Uriya, uriya, uriya mana yanje, mana yanje. Hallelujah. Oh mana yanje, ugira neza, utanga amahoro, ugira neza, utanga agakiza, ugira neza. Uriya, 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 uriya mana yanje, uriya, uriya, uriya. Hallelujah. Uriya mana yanje, uriya. China, 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 China. Hallelujah. 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 Ale, ale, ale. 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 Igara gara kwale. Oh, da udara tamba mana. 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 Yeah, da udara tamba mana. Yeah, da udara tamba mana. Oh, da udara tamba mana. Yeah, da udara tamba mana. Yeah, da udara tamba mana. Yeah, da udara
aratamba mana. Oh Dawidi aratamba mana. Oh Dawidi aratamba mana. Oh Dawidi aratamba mana. Oh Dawidi aratamba mana. Oh kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana. Oh kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana. Oh n'umunyenga w'Imana. Mana n'umunyenga w'Imana. Mana n'umunyenga w'Imana. Oh n'umunyenga w'Imana. Oh n'umunyenga w'Imana. Munyenga w'Imana. N'umunyenga w'Imana. Sina, 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 sina. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Shaka dupambara ibitambara hejuru. Ibitambara, 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 ibitambara. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Ni Yesu. 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 Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Chaka tufine. Amashini mhundu, amashini mhundu. Hallelujah. Abamubona ni Shemeza Worship Temple. Reka tubakomera amashi. Mwagendewe na Shemeza Worship Temple. Umvicha tumye mpinduka hitumukuzi w'Imana. Imana yeni mbabazi data wa twese. Umvicha tumye mpinduka nk'itumukunzi w'Imana yeni mbabazi data wa twese. Nuko hari uwiyambuye. Nuko hari uwiyambuye mu gitabo.
ziryoshe niwe zirata kugukiza kwawe uze uteme utembe mu gihugu cacu kumbira kumbiru muntu wese kami amenye kumukunda nami kugukiza kwawe kugukiza kwawe kuze utembe utembe mu gihugu cacu kumbira kumbiru muntu wese mami amenye kumukunda nami ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhebure imitima yacu binuhebure imibiri yacu binukize ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhebure imitima yacu binuhebure imibiri yacu binukize kugukiza kwawe kugukiza kwawe kuze utembe mu gihugu cacu kumbira kumbiru muntu wese mami amenye kumukunda mami ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhebure imitima yacu binuhebure imibiri yacu binukize ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhebure imitima yacu binuhebure imibiri yacu binukize amajwi yanyu ashamirana muri kino kibanza abanyarugiza bw'imana muri kino kibanza umwami wiwe wuze ibyo ashaka biba muri kino kibanza haleluya ahari ubwami bw'imana indwara zirakira ahari ubwami bw'imana abadayimoni arahunga ahari kayimana y'imana haleluya amazina iryo zina rya yesu ubwami bwiwe wuze ubwami bw'ishaka biba muri kino kibanza mu mitima y'abantu bari hano haleluya yesu winuhebure abarushe n'abaremerewe wimana gushaka haleluya ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhebure imitima yacu binuhebure imibiri yacu binukize
Yesu ashimwe. Amen. Abanyagatumba Yesu ashimwe. Abanezerewe tuduze ibiganza. Numunezero udasanzwe mwa kino kibanza. Numunezero kubemera Imana. Numunezero kuri uyo wese yakiriye agakiza. Yesu ashimwe. Ego bampamagaye kugira ngo nakire nyakubahwa musitanteri wa komine yacu ya Mutimbuzi. Mugaye imbere yuko ndamuha ikaze mwa kino kibanza, reka mbanze nshimire cyane uyu mugwi wiyumviriye kuja gukora kino gikorwa hano mwa kino kibanza. Twahora tuhakoranira tuza tuvuga amajambo yo kuremeshanya, mugabo ata majambo yo mu gitabo Bibiliya dusoma, sivyo none gahemwe twabibabwira ukamenga nukuba siga inkore ku maso, mugabo abaca ngaha bose barababwira bati ibi vyabaye n'umugambi w'Imana. Imana irafise igituma ibi bintu byarabaye. Kuba ngaha si umwiheburo, si kibanza c'amagorwa, si kibanza c'amarushwa, mugabo ni kibanza turimwo kugira ngo duhingurwe. Umwe wese yisuzume arondera aho yatakarije kugira ngo yongere yiyubake. Yesu ashimwe. Nagomba rero sabe abari mwa kino kibanza mwese, abakiri hirya no hino begere ngaha mwa kino kibanza kugira ngo bakire imigisha iva ku Mana, bakire indemeshanyo zizanywe n'abadata. Uyu mwanya bafashe ntubifa gusa. Urabona ibyo bariko barakorera ngaha ni ibintu bihambaye gose, ni ibintu vy'ikimazi, ni ibintu vy'agaciro. Mushike hano mwakire, kandi amajambo muja kwakirira hano abahe guhinduka. Yesu atugiriye neza. Ego nagomba mukwakira nyakubahwa musitanteri wa komine yacu ya Mutimbuzi. Nagomba ndabasabe abari hano tumukomera amashi, hanyuma vyaguruke mu kibanza arimwo, iyengenge ashike hano buhoro buhoro, hanyuma atwakirira abashitsi mwa kino kibanza ciza, mwa kino kibanza c'iteka. Kuri ubwo rero kaze nyakubahwa musitanteri utwakira abashitsi. Akoze cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murakoze gose. Kwizina ry'abanyamutimbuzi serukiye no kwizina ryanje bwite, ndi niteka ryo kwakira abashitsi bose batugendeye kuri uno munsi hano muri site ya Kinyinya kabiri, zone ya Gatumba, komine ya Mutimbuzi. Rero turabahaye ikaze kuri uno muhingamo, mugubwe neza, mugira ibihe byiza. Komine yacu ya Mutimbuzi, zone yacu ya Gatumba haratekanye, hariho amahoro, hariho akayaga keza cyane gaturuka mu kiyaga Tanganyika. Nubwo mubona abenegihugu batifashe neza, bahuye n'ibibazo bitandukanye, bari mu bukene ntangere, bataye izabo zarasambutse, ibyabo byaratwawe n'uruzi Rusizi. Ariko gikuru dishima Imana ko uruzi rutabahitanye, bararokotse, ni bazima. Kandi indongozi z'igihugu cyacu zarateye akamo abarundi bose bati bagire agatima ko gufashanya. Rero abatari bake barakitabiriye,
turafise ubushkiranganji butari buke bumaze kudushikako, ama societe akora utwabo n'aya leta bamaze kudushikako. Turafise intara zishika zitatu zimaze kwegeranya imfashanyo zikatuzanira hano. Turafise abarundi bari mu mahanga diaspora nabo nyene bamaze kuja badushikako. Turashimiye rero iri shengero Shemeza Worship Temple ryadushitseko kuri uno munsi. Imana ibahezagire cyane, mubakomera amashi menshi gose. Rero muhemu w'Imana yarabakoreyemo, nabo baradodora ijya nino, baje batuzaniye atari gusa impemburo y'umubiri, impemburo y'umutima. Batanguye kudushikiriza impemburo y'umutima, impemburo y'ivy'imwemu. Mu nyuma bamaze kutugaburira ivya mwemu, baraza kudushikiriza n'impemburo y'umubiri. Hariho akaganuke baza kudushikiriza, nibo bakazi, baraja kutubwira mu nyuma y'impemburo y'ivy'imwemu, baraja kutubwira akaganuke, agaseke baje bitwaje. Hama tukaba dusaba abene gihugu muri ngaha mushishikare gushimira Imana ko itabahevye. Imana iri kumwe namwe, ibihe murimwo muzobivamwo, n'abandi barabiciyemo, namwe mwaravyigeze mu myaka yahera y'amagume, sivyo mwiga. Ibihe rero biha ibindi, hariho ng'igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kunezerwa n'igihe cyo kubabara. Ibihe rero biha ibindi, birahinduka. Ibihe murimo rero bizohinduka, ntimuzovyamamwo. Gusa kiruta ikindi, mushishikare gusenga Imana, gushima Imana muri vyose. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Haleluya. Reka dukomere amashi abategetsi bacu kubona baduteye iteka. Amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Reka tubananye n'amajambo. Dusabe umukozi w'Imana yaserukiye abakozi w'Imana bakorera ngaha muri zone ya Gatumba, nawe ashike hano agira akajambo ashikirije. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mwiza kandi araryoshe. Amashi menshi kubyo mwa. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Nukuri Yesu aradukunda cyane. Yesu natupenda sana, kandi atufite imigambi myiza cyane, mipango mizuri sana kwetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Mvuze haleluya. Amen. 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 Kwanza ningeanza kuomba samani, nari gusaba imbabazi bwa mbere kabla tujapokea watumishi wa Mungu. Turakira abakozi b'Imana, kwa waganga wanayetunza wagonjwa, ku baganga bavura abagwayi, sababu hii masauti iliwazuru sana, kwa amajwi menga yabagoye gatoya. Kwa hiyo watusame, batubabarire vy'ukuri. Lakini nawaambia ya kwamba, ariko nababwira neza ni tutakapotoka na kwenda, nitwagenda tutaacha uponyaji mahali hapa. Abantu bakize muri kino kibanza. Tutaacha uponyaji mahali hapa muri kino kibanza. Na hawatakuwa na kazi nyingi tena kama mbele. Bazogogwa cyane nka mbere. Kwa sababu uponyaji utabakia mahali hapa. Gukira kuzoba kuri ngaha. Kile kiliwashinda waganga, chana ni abaganga, turafisi Imana itanani. Tuna Mungu asiyeshinda. Turafisi Imana ishobo. Tuna Mungu muweza yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo watatusamee. Batubabarire.
Pia ninaomba samani kandi nsabye imbabazi kwa watu wote wenye kuwa ndani ya mahema. abantu bose bari mu mahema. Kweli tunawapenda, by'ukuri turabakunda, tena tunawapenda kweli, kandi turabakunda by'ukuri, lakini kufuatana na uwezo mdogo tunao bana n'ibintu bito dufise, hatutaweza kuwasaidia nyinyi wote. Twabafasha mwese hamwe, hatutaweza kuwasaidia nyinyi wote. Twabafasha mwese hamwe. Mkiona wachache kati yenu wanapokea kitu, mubonye bake muri mwe bakiri ikintu, mutuombee, mudusengere, ili tutakaporudi nitwagaruka tuwaeneze wote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tunaomba samani, turasabye imbabazi kabla tujapokeza mtu yeyote kitu, tutareza umuntu kintu cyacho na kama wewe ukufikiria watashikiriweko, Mungu anakujua, Imana irakuzi, na utafikiliwa siku moja. Kwa hiyo tunaomba samani, ili wakati neno la Mungu litatoka, mkuwe tayari mnatusamehe. Ingawa cha mwili kinashindwa kuwaenea wote, neno la Mungu litawaenea nyinyi wote, na litakuya kuponya roho zenu, na liponye na miili yenu. Lakini chakula tutawapa ama kitu tutawapa hakiwezi ponya roho, lakini kila tutakayowapatia kina uwezo wa kuponya roho na kina uwezo wa kuweza kuponya mwili. Hakika tunashukuru sana kwa viongozi wetu. Pia tunakaribisha maapotre wenyewe kwa mahali hapa. Ningeliomba kwa jumla watumishi wa Mungu katika tribune wengesimama. Wote wengesimama. Abakozi Imana bose bari mu bwugamo bose bahaguruke. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Mimi ni mtumishi mdogo sana, je n'umukozi mutoya cyane, na maono hii ya kuongoza makanisa ya Gatumba yereka ryo kurongora amashengero mu Gatumba ndiyo ilianza zamani, yego byatanguye kera, lakini tunamshukuru chef de zone, ariko turashima nyakubahwa chef de zone aliyeweza kuitia mizizi iyashizeho imizi ili ipate kusimama. kugira ngo urunani rubandanye. Tumpigie chef de zone makofi. Komere chef de zone amashimesha. Hakika Mungu ambariki na amongezee hekima, kandi muhe ubwenge. Mimi niko mchungaji tu, jenda umwungere gusa, lakini tuna wa reverend, dufise ba reverend, na tuna wa apotre, maaskofu, intumwa, abaskofu, lakini waliniamini ili niwe kiongozi wao. Baranyizije ngo ndabarongore. Hakika ninashukuru Mungu kwa hiyo. Ndashima Imana kuri ivyo. Pia ninamshukuru na apotre Apollinaire, ndashima intumwa Apollinaire kwa kuweza kutukumbuka, kutwibuka na kuja kututembelea, no kuza kutugendera. Mungu apate kumbariki. Imana muhezagire, kwa sababu ni baba yangu alinilea kiroho. Ko yarandetse mu muhemu rya. Huyu ni baba yangu amenilea kiroho. Yarandetse umuvyeyi yarandetse mu muhemu. Nina muheshimu. Ndamwubaha. Mungu ambariki. Imana muhezagire. Na karibu tena siku ingine. Kazi kandi kindi gihe. Turabakunda cyane. Tunawapenda sana. Kandi twifuza kandi kubabona undi munsi. Tamani kuwaona siku nyingine. Imana ibazagire cyane. Mungu abariki sana. Murakoze. Asante. Eka dukoma amashi turirimbana indirimbo. Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, warakoze, wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, warakoze, wabanye natwe mana we, wabanye natwe, oh wabanye natwe, wabanye tuziga, oh wabanye natwe, warakoze, warakoze, yeah wahambanati, wahambanati, wahambana, oh wahambanati, wahambana, oh wahambanati, hallelujah, siyabonga, yeah wabanye natwe, wabanye natwe, wabana we, oh wabanye natwe, wabana we, oh wabanye natwe, hallelujah, warakoze, warakoze, warakoze Yesu, hallelujah, warakoze mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze, 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 warakoze Yesu, warakoze, warakoze mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze, 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 warakoze Yesu, warakoze, warakoze mwami w'abami, hallelujah, warakoze Yesu, warakoze, 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 warakoze Yesu, kudutabara mu gihe
warakoze mwami warakoze Yesu warakoze Yesu warakoze 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 Yesu warakoze mwami warakoze warakoze Yesu warakoze waminduriye agahinda umunezero unyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we Yesu nzakuvaho zakuramba witeka waminduriye agahinda mu munezero unyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we Yesu nzakuvaho zakuramba witeka Jina kugicuwera cy'Imana twagiso amash Yesu waminduriye agahinda mu munezero unyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu nzakuvaho zakuramba witeka kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza 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 Sindawabona tutambiriye Mana yacu waminduriye agahinda mu munezero unyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu nzakuvaho zakuramba witeka Haleluya amashimesi tuhereza icyubahiro kuri iyo Mana yacu hariho uwarebye iyi si jewe nawe duhagazeko wabikoze ibyo byose yitwa Imana ndagusabe bivuye ku mutima iyo Mana yacu uyikomera amashi utigirisha kiriya kirere ntigifashwe n'amareba ntigifashwe n'ibiheko iyi si duhagazeko nifashwe n'amangetengete n'abafumu biyemera barara baraguruka muri iki kirere kiriya kirere cyashizweho n'Imana nifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwacu hanyuma ukabuzi umupfumu karuhariwe yemewe muri aka karere ngira ndagusabe ngo umuhamagare aze hano atonda urugamba
kuko hano hari ingabo z'ijuru, hano hari abamarayika b'Imana yaremye ijuru n'isi. Hano muri iki kibanza hari Imana yadutumye kukubwira ubutumwa bwiza bukubohora, kugira ngo kuri uyu mugoroba umenye itandukaniro riri hagati y'Imana n'abapfumu n'abarozi, abo isi yose yemera. Ariko hano kuri uyu mugoroba tuje gutangaza ubushobozi bw'Imana yaremye ijuru n'isi. Munyemerere twongere tuyikomera amashi, tuvuga ngo haleluya, haleluya. Ivyo biganza vyawe hejuru, hejuru, tuvuga ngo hoziyana. Yesu ni Kristo, umwana w'Imana nzima, aragahora ku ngoma. Tumukomera amashikani. Haleluya. Murakoze. Tugihagaze nagira ndababwira inkuru imwe ngufi y'umugabo umwe mu gisagara kimwe kigereranywa na Gatumba. Yaratunze impene 10. Izo mpene 10 bamwe mushobora kuzumvamwo akanyama, abandi mushobora kuzumvamwo amase yo gutabira imirima y'ibiharage n'amashu. Ariko uwo mworozi yarakunda impene ziwe 10. Hanyuma agira ivyago, muri izo mpene 10 havamwo impene imwe iratoroka, ija kuyerera, iratakara. Nyene izo mpene asiga impene 9, aja kurondera impene imwe. Amara imisi 2 arondera, hanyuma agize gutya, sinzi ahantu yashitse. Ashika ahantu, subiramo ati ashika ahantu, ashika ahantu. Ako gace karimwo abaveterineri. Muraza abaveterineri? Oya, simvuga abaganga. Hari babandi babangamira ibitungwa, abayangayanga. Iyo mugiye mu kabare muvuga ngo mpamagarira nde, sinzi iryo zina iyo mwarikuye. Ariko agira uku, nyene impene asanga umuyangayanga hari ikintu ariko arakwega. Agize uku asanga ni ya mpene yiwe amaze imisi 3 arondera. Acamugurukirako aramubwira ati ntupime. Yarayijanye munsi y'inzu kugira ngo agire iki, ayikuremo brochette. Harabari bagize komande ya Kameme, abandi komande y'umushishito. Wewe ukunda uruhande uruhe rw'impene, abandi bashaka ubutumbutumbu bwo gushira mu gatoki. Nyene impene amugurukira ko ati ntupime, nashitse, iyi mpene ni yanje. Umusuma amyora amaso aravuga ati nibiki. Nyene impene aravuga ati umviriza, maze imisi 3, maze imisi 3 ndondera impene yanje yazimiye, none ndayibonye. Afata iyo mpene atakirinze gusabwa. Haleluya. Afata iyo mpene kuko yari nyeneyo. Ariko we yagira ibage nawe yari yayikuye kundi muntu, yari yayifatiye ku nkengera ikiyaga, iri kwiranura iryo twatsi. Uwo muntu aravuga ati uwo mpamake noyimuha, kubera ko ba veterineri bagwiriye, abajya kaboga nabo bagwiriye. Uwo muntu yayitoye ayigurisha kuri veterineri, ayimugurisha ko 25,000. Hanyuma uwo muntu agira atera induru, uwo bayifatanye nyene yaravuga ati ntutera induru, ikiguzi cyayo ndagifise.
ni 25,000. Aravuga ati 25,000 ndabiguha. Ninabiguha bizoba birangiye ego. Amuha 25,000 nyene impene ayikubita ku bitugu, aragenda ishibukana mu ruhongore. Ashitse mu kibano murazi vyabaye, imuhira bari baramubuze kubera ko yarakunda impene yiwe cyane. Vuga ngo cyane. Yewe ikintu cyo tumugenda majora 3 n'imirango 3 si ikintu cyoroshe, ariko kwera ko iyo mpene yayikunda atanga ikiguzi kugira ngo ayigombore. Hanyuma ashitse mu kibano ahamagara inshuti n'abagenzi abo mu nzu yiwe, aravuga ati ya mpene yari yarapoteye ndayizanye ngiyi, isubizwa mu ruhongore. Ababanyi murakundi imbeba z'ikizungu, ni bande baheruka kujya kamwe? Numvise amakuru ngo ziranuze, ngo inyama yayo iruta iy'urukwavu. Babaga ibindi bitungwa, babaga inkoko za mutoyi n'iza sekaganda, kubera impene yari yarazimiye iragarutse. Haleluya. Umunezero yagize, haba umunsi mukuru, impene isubira mu ruhongore. Mwibuke ko iyo mpene yasubiye mu zindi, ihuzagirika, ihezagirika, ibwira izindi ngo ndahatswe bagabo, ndahatswe. Nari namaze kubona inkota itumbereye ku izosi ryanje, ariko umwungere mwiza arakabaho. Ndi hano kubw'umwungere mwiza, mukaremera amaso umwungere mwiza yitwararika ibitungwa vyiwe. Iyo nkuru nkimara kuyironka nibutse inkuru yo muri Bibiliya, Luka igice cya 15. Iyi nkuru isa niyo. Yesu we navuga impene, navuze impene kubera ko mu Gatumba hari impene nyinshi kurusha intama, siko bimeze? Canke hari kambare? Iyo mvuga ikambare sinzi ko harabazorohe. Yesu we akoresha intama, aravuga ngo umwungere yarafise intama 100, imwe muri zo igira ikiratakara, ija kuyerera, asiga 99, aja kurondera imwe, ayubutseko ayishira ku bitugu. Ariko iyo nkuru Yesu yariko ayibwira imirwi ibiri. Umurwi umwe wari umurwi w'abatoza kori n'abanyavyaha, hajya muri Luka igice cya 15. Uyundi mugwi wari umurwi w'abafarisayo n'abakuru b'ivyanditswe. Umugwi wa mbere wari ugizwe n'abanyavyaha hamwe n'abatoza kori bari bashaka kumviriza Yesu. Uwo mugwi wa kabiri w'abafarisayo n'abakuru b'ivyanditswe wari waje kugira ikigucokora Yesu, kubera ko Yesu bari bamaze kumwumva ko ngo ari inshuti y'abanyavyaha n'abatoza kori. Niki bamutwenze bavuga? Bavuze ngo yiyegereza abanyavyaha kandi agasangira nabo. Murumva ico yazira Yesu? Siga 99 aja kurondera iyo imwe yazimiye, amaze kuyubukako nka wa mu veterineri. Yesu avuga ngo uwo mwungere asanga iyo ntama iri mwirinde. Umwungere amaze kuronka iyo ntama yiwe ayishira ku bitugu, arayitahana, agira umunsi mukuru kubera ko icyari cyazimiye kirabonetse. Haleluya. Yesu yariko aravuga iki yemwe? Turi mu isi, ariko iyi si yuzuyemo intama zavuye mu ruhongore. Vyagenze gutega yemwe? Icyaha nico gituma tubinyererezi, icyaha nico kidukura mu ruhongore,
icyaha nicyo cyatumye abari mu isi bahinduka abazimiye, ngo bose barazimiye nk'intama, bose barayovye bagenda nk'intama zitagira umwungere. Yesu aravuga ngo yemwe bafarisayo, mbega umwana w'umuntu yazanywe n'iki? Mbega ntiyaje kurondera icyari cyarazimiye? Abafarisayo baramuraba barumirwa, kubera ko Yesu yararajwe ishinga n'ivyaha vyazingamishije abantu batandukanye n'Imana. Bantu bo muri iyi site, mushobora kwibaza ko ikibazo mufise cyonyene ari ukuva mu zanyu. Mushobora kwibaza ko ingorane ya mbere mufise ari ukubura ivyo murya n'ivyo mwambara. Ivyo nivyo, nico gituma natwe twaje nk'umuryango wanyu kwifatanya n'abarongoye intwaro, kwifatanya n'abarongoye amashengero muri aka karere. Twaje kwifatanya nabo ngo tubahe kugakemanyi twashoboye kuronka. Nivyo iyo ngorane iriho, kubura ivyurya, hariho abantu babisesa, birababaje. Kurara utunye muri rihema, wari ufise inzu yawe wifuka ugasusuruka, ivyo birababaje. Hariho abafise amazu afise ivyumba batazi n'igitigiri cyavyo, badashobora no kubirarira rimwe, kubiraramwo icyarimwe. We ukaburi mwihema, abana, umugore, serugo na nyina urugo n'abana mu kantu kamwe. Imana ishimwe ko nivyo byakozwe. Imana ishimwe kubw'abatabazi babikoze. Ico ni kibazo turakizi, nico gituma tutaje imbokoboko. Ariko hari yindi ngorane muriko murirengagiza, ni ingorane y'intama yazimiye. Ni ingorane ya mbere iruta izindi ngorane zose. Kristo umwami w'abami ashaka gutorera inyishu kuri uyu mugoroba. Bose barazimiye. Kubera iki? Kubera bose batandukanye n'Imana, bose bakoze ivyaha. Niko mu Baroma igice cya 3:23 havuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ariko naho bazimiye kubera ivyaha, bameze nk'iyo ntama yavuye mu zindi ija kwiyerera. Iyo turiko turayerera, Satani adukoresha iki? Atujana mu buzima tutaremewe, atujana mu midiringi, atujana mu mabusta, mu makanyanga, atujana mu busambanyi, atujana mu kaboregwe, atujana mu kuraguza no kuragura. Satani aza gusambura ubuzima bwacu, kuko atakindi kimugenza atari ukutwica no kudutikiza kugira ngo tumwegukire. Ariko ijuru rivuga ngo Satani arahumba, yaraneshejwe, kuko iyo ntama yazimiye irafise nyeneyo. Haleluya. Intama zazimiye zose, dusubiremo, intama zazimiye zose zirafise nyenezo, ariko arazirondera kuri uyu mugoroba ngo zisubizwe mu ruhongore. Iyo umuntu atari mu ruhongore, iyo umuntu atari mu ruhongore aba ari mwirinde. Satani agenda nk'intambwe arondera izo mpene ziyerereza, ivyo bitungwa vyavuye mu ruhongore kugira ngo abirotse. Satani yigize veterineri, arayangayanga, aratwica, aradusambura kugira ngo ubuzima bwacu burangirire mu muriro udahera muri Gehinomu. Ariko turafise umwungere mwiza, hariho ivyizigiro,
hariho ibyizigiro. Dusubiremo twese, hariho ibyizigiro, hariho ibyizigiro. Umwungere mwiza ari hano, yaturungitse kuvuza umujya w'ivyizigiro kuri uyu mugoroba. Murakeneye gusubira mu zanyu, nivyo murifuza kuticwa n'inzara, ivyo nivyo, ariko hari ingorane nyamukuru yo mu mutima. Nigihe ubuzima bwawe burangwa n'umwijima, nigihe ubuzima bwawe burangwa no kubohwa, ukabura umunezero, ugatakaza igituma cyo kubaho. Bamwe hakageraho bumva icyo bakiza bo kwiyahura. Izo nizo nama Satani atubwira ngo vyoba byiza wipfiriye. Umviriza, ubwo buzima si ubwawe nyene, bwo arahari n'umwungere mwiza yaje kukurondera. Abaroma 6:23 havuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Haleluya. Mumfasha tugasubiramo twese. Ingero y'icyaha, ariko ingabire y'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Twomukomera amashyi umwungere mwiza gaye. Ingabire y'Imana nukugukura mu vyara vy'iyo ntambwe yitwa Satani, nukugukura muri ubwo buzima bw'amareba. Sinzi ko mwibuka icyo nabatumye, mubahamagare bose abarara baraguruka bababuzitiro, mubahamagare bose batonde, kuko hano hari ubushobozi bubohora, kuko nyene intama yaje kuzirondera, yaje kuzirondera ngo azibohore. Ingabire yiwe n'ubuzima n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu umwami wacu. Mbega uriteguye kwakira iyo ngabire? Yemwe iyo ngabire niwo yihabwa n'idini ryawe, iyo ngabire niwo yihabwa na so wawe, iyo ngabire niwo yihabwa n'umupfumu wawe. Ntayafise nta niyazi, ariko ufise iyo ngabire ubereye ukwiriye ni Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Mbega uriteguye kwakira iyo ngabire? Aravuga ngo abo bose bazimiye nk'intama, abo bose bariko barayerera, abo bose barondera umunezero mu biyayuramutwe, abo bose barondera umunezero mu guharika no guharikwa, abo bose barondera umunezero mu byubahiro, abo bose barondera umunezero aho utari. Satani ni goruyeri ababwira ngo babitoye. Satani agatuma abavukana bankana, Satani agatuma abakundana abubakanye atawumvikana n'uwundi. Nicyo gikorwa ciwe. Uwo Satani yigize veterineri agatandukanya imiryango, abavyeyi n'abana. Nicyo gikorwa ciwe, nicyo ashoboye. Ariko turamutangariza kuri uyu mugoroba ko nyene intama yashitse, yaje kuzirondera, kandi arazi ko ziri hano. Yemwe banyagatumba, hari ingabire nziza y'agakiza Imana yanyu yabazaniye. Vyo kumarira iki? Kunguka ivy'isi byose, ariko gatakaza ubugingo budashira. Vyo kumarira iki? Kwiruka inyuma y'ivyo wita umunezero, ariko icugaraniye muri vyo n'umutego. Kujya muhora mutega imbeba mu nzu zanyu. Imbeba ntimuzitegesha amabuye, imbeba ntimuzitegesha ivyatsi n'ibiti, muzitegesha akaboga kamota, muzitegesha akanyama kanuze. Ariko mwashize isumu indani
nivyo satani akora, adutegesha ibintu bisa naho ari vyiza, umenga bimota neza, umenga vyotwongera icubahiro, ariko muri ivyo harimwo isumu ryo kutwica. Araje gutegura iyo mitego yose. Ndangiza, abamwakiriye bose, abemeye iyo ngabire yabahaye ububasha. Haleluya. Abamwakira bose, abemera iyo ngabire bose bahabwa iki? Ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ntibaba bacitirirwa ibiheko. Amadini dusengeramo ni meza, mugihe yo turongorera kugakiza, mugihe yo twigisha kwanka icyaha n'igisa naco ni meza, ariko ayo madini nimba tuyasengamwo, nimba tuyatondamwo iminsi yose, ariko tukabandanya turi mu bupfumu no kuraguza, tukabandanya turi mu rwanko, tukabandanya turi mu rusaku, tukabandanya turi mu bwicanyi, ayo madini ntaca tumariye. Idini y'ukuri, idini nyakuri niriturongorera ku musaraba, niridutumbereza ku musaraba, rikatwigisha kubana amahoro, twubahana, umwe wese ashira imbere mugenzi we. Haleluya. Uyu ni umurya w'ivyizigiro. Hari ivyizigiro yemwe, kandi ivyo vyizigiro nta handi biri mu butumwa bwiza. Hari ubutumwa bwiza bw'amahoro buje kubwira intama yose yazimiye. Wowe wazimiriye no mu idini ryawe, wowe wazimiriye mu nzi wawe, wowe wazimiriye mu bapfumu, wowe wazimiriye mu bintazi vyose, nyene kukurema ari hano kandi aragukeneye. Mbega wo kwitaba kamo kiwe. Waravuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, ndadodora, uwumva ijwi ryanje wese akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Mbega uri hano? Mbega nturi umwe muri izo ntama zazimiye? Yesu arakurondera. Nagira mpamagara umuntu wese ashaka kwakira iyo ngabire y'agakiza. Nagira mpamagara umuntu wese azi neza ku buzima bwiwe buri mu mwijima, azi neza ko uwo mwijima urimwo amaherezo satani ashaka kukwikiramwo, ashaka kukwicira muri ivyo biheko, ashaka kukwicira muri ayo mabusta, muri iyo kanyanga. Satani ashaka kukwicira mu rugo rwanko, satani ashaka kukwicira muri ayo mangetengete. Ariko urahiriwe kuko umwungere wawe yashitse, ari hano. Aravuga ngo mbega wo mu buzima bwawe nkaguhindura. Reka duhaguruke twese. Haguruka aho uri, aho wicaye. Sabe protokoli itanga inzira. Uri hano, uri umugabo, uri umumama, uri umusore, uri inkumi, uvuga ati ndarushe, nta munezero mfise, ntabyo ntagerageza, abapfumu ndabararamo nkabirirwamo, ariko nari nkeneye inkuru nziza. Satani arambangamiye, ndagowe, ninde yo ntabara? Umutabazi wawe ariho, ari hano, ni Kristo umuremyi wawe. Yaje kugira ngo uronke ubuzima kandi uburonke busagutse. Yaje kugira ngo uronke ubuzima, uburonke busagutse. Egera hano. Uri hano urarushe, ngwino ndaguhamagaye. Yesu arakurindiriye, Yesu aragukeneye, Yesu arashaka guhindura ubuzima bwawe, Yesu arashaka kukubohora. Uri umusore akaborega karakwishe, uri umumama uraboshwe, nta munezero ugira, uboshwe n'inzoga, uboshwe n'ibiyayuramutwe, uboshwe n'urwanko, wamuteranya abantu mu kibano. Mbega wari uzi ko n'igihugu
aricyo leta mvyeyi ikeneye abantu bazima, abantu bari ku rutonde, abantu babana neza. Nicyo twazaniye umurya w'ivyizigiro. Twaje gutangaza inkuru nziza, inkuru nziza n'ubutumwa bwiza bubohora. Uzuzanye n'ivyo biheko, kuko nta bubasha bigufiseko. Hari kinogo hajya twabiteguriye, kandi ndakurahiye uguhoraho kuhoraho uraba amahoro. Umutekano wawe ni muri Kristo, umunezero wawe ni muri Kristo. Basore, nkumi, bagabo, bagore muri hano, mufise ibindi mwishimiye atari Imana yabaremye. Nimusezere inzira zanyu mbi, mutegure kazoza kanyu n'abana banyu, mukorere imiryango yanyu, mukorere n'igihugu cyanyu mutekanye. Kandi uwo mutekano n'amahoro nta handi biva, ni mu butumwa bwiza twabazaniye. Yesu ni muzima, yarabambwe ku musaraba azira ibyaha byanyu. Nangira ndangirize ku gicapo cya ya mpene wari yayifashagira ibage. Nyeneyo byabaye ngombwa ko ariho ikiguzi, byabaye ngombwa ko ariho ibihumbi 25. Yewe zari zikizimbutse ziraho. Nimugipfuye kuko urupfu mwari gupfa, Yesu yararupfuye. Kandi abamwizera bose, abizera urwo rupfu yapfuye no kuzuka kwiwe, bahabwa ubugingo bushasha. Ni ubunyene, ni muri aka kanya. Ndahevye vyose. Twese turirimba n'indirimbo. Abizera mwese muri hariya, muzamura ibiganza vyanyu. Abizera mwegereye amahema hariya, kandi n'ubu turacahamagara turirimbane hamwe n'iyi ndirimbo. Aba bantu yo kwishikana ivuga ngo ndahevye vyose. Yewe ntugire ubwoba, sezera Satani, umubwire ngo ndahevye amangetengete yawe. Sezera ivyo biheko ukaba wakizanye, ukirekura ukiziture ku kuguru, mu rukenyerero, mwizosi, ku kuboko, sinzi aho kiri, mu mano, mu nzara, ukirekure, kuko hari ubushobozi buruta ubundi bugiye kugukingira no kukugira muzima. Haleluya, haleluya shengero. Yesu nguhaye, Yesu nguhaye umutima, ndahevye vyose. Dusubiremo ngo ndahevye vyose, ndahevye vyose, ndahevye vyose. Yesu nguhaye umutima, nawe ukiri mu mahema, wowe ukiri kure, Yesu araguhamagara. Urakoze kuza. Ndahevye vyose, ndahevye vyose, ndahevye vyose. Yesu nguhaye, namwe mukiri mu mahema, nimuze, nimwegere. Yesu arabakeneye, Yesu arabarindiriye. Nguhaye vyose, nguhaye vyose. Abasenga mubandanye gusenga, musenge kubwo kubohoka.
yego 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 yego